itangazo rivuye mu rwego rw'ubw'abansi bw'u Burundi. Muri no minsi hari inkuru zinyuragiranwa hirya no hino ziciye cyane cyane ku mbuga ngurukanabumenyi mu rurimi rw'igifaransa bita réseaux sociaux, aho bazikoresha berekana amasanamu atabereye y'abasirikare barungitse mu gihugu cy'ikibanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufasha gucungera amahoro n'umutekano muri ico gihugu, biciye mu mwumvikano n'imigenderanire myiza Uburundi bufitaniye n'igihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abarongoye igisirikare cy'u Burundi bafashe kano kanya ko kumenyesha abarundi n'amakungu yuko abasirikare b'abarundi barungitswe gufashanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahagaze neza, barangura ibikorwa barungitswemo neza cyane bakoresheje ubuhinga, ubukerebutsi n'ubwitonzi ntangere busanzwe buranga abasirikare b'igihugu cacu bahurikiye mu rwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi. Mwongeye kwirirwa neza nanone abanywanyi b'ibiganiro bizacu abatwumviriza kuri ndomanesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri kano kanya. Turi kuwa kane, turi kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa gatatu 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese. Uyu ni Brigadier General Gaspard Baratuza, ni umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi, ahejeje kongera gushira ahabona rero ibigendanye n'ubutumwa canga se itangazo rivuye mu rwego rwo kwivuna abansi mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi ariko arabivuga mu nyuma y'uko haherutse kongera gutangazwa umwe mu basirikare b'abarundi bivuga ko yarafise ipeti rya majoro yarafatiwe mu ngwano zarabereye nyine mu bice byo muri Kivu y'amajyepfo. Ingwano yari ikomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abasirikare b'abarundi barakomeje kugenda bagwa mu ngwano iri kwirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi amakuru avuga yuko uyu musirikare atigeze arapfa, ahubwo yarafashwe matekwa n'abagwanyi ba M23 mu nyuma y'uko yari yungirije umuyobozi wa batayo bari barimwo nyine, ariko abandi basirikare bagaca baramusiga, we bari bamaze kugenda baramurasa mu kaguru. Amakuru avuga yuko yoba yaragiye kuvurirwa ariko ahantu hatazwi. So ubwa mbere canke ubwa kabiri umare M23 ufashe abasirikare b'abarundi mu bice bigiye bitandukanye, ariko igitangaje kinababaje abanyagihugu n'uburyo mu Burundi ingabo zaho zama zibonekeza zamagana ndetse zikanavuga yuko nyina atamusirikare w'u Burundi n'umwe yari yofatirwa muri iyo ngwano. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranagaragaza ingene abarundi bakomeje kugenda barigumira mu gacere cyangwa se bakibagiza ndetse bakamagana ibiriko biragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi kandi bibaye mu gihe amakuru akomeza kugenda avuga yuko umari M23 waba waramaze kugenda wamaganirwa kure. Ibi ngibi bibaye mu gihe umari M23 ukomeje kugenda wamaganwa n'imiryango mpuzamahanga ni gisirikare cy'u Burundi, mu gihe bivugwa yuko kandi ingabo z'u Burundi zaba zerutse n'ubundi gukubitwa zibarizwa muri batayo y'icumi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru adafite ivumbi kandi arakomeje kugenda atera inkeke abanyagihugu b'abarundi n'uburyo byamazwe kwemezwa neza yuko SADC yamaze gukura ingabo zayo zose, igiye gutangura gukura ingabo zayo zose muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ariko kandi abantu bakaba bariko baribaza uburyo ingabo z'u Burundi zigiye gusigara muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari abariyo bibaza niba ingabo z'u Burundi zishobora kuzohaguma cyangwa se nazo zishobora gufata ingingo yo kuba zova muri bino bice. Ibibaye mu gihe kiri muri Kivu y'amajyepfo, operation ya Mensure yaba yarasenye batayo ya 10 y'ingabo z'u Burundi. Turaga ko mu buryo burambuye, ariko kandi turaza no kugoroka kubigendanye n'inama ikomeye cyane, inama yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none bwa video conference n'iy'abasirikare babarizwa muri SADC nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bemeje yuko ingabo zo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zigomba kuba zosigarana urugamba, maze za SADC zaraturutse mu bihugu nka Malawi ndetse na Tanzania na muri Afrika y'Epfo zikazingutwa ngwishye zigatangura kuva mu buseruko bwa Repubulika
iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mwiriwe neza mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kono kanya babana natwe 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ikaze kuri mwebwe mwese umukurikira ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabagezaho na cyane kuri nombonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka turabira hamwe idonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa. Ikaze kubatwumviriza muri mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu yandi makayitse hamwe namwe no mu bindi bisagara bimwe na bimwe, mwese ndabahaye ikaze ndanabahaye mwiriwe mwese. Ikaze kuri mwebwe, reka turabire hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa cyangwa se amakuru akomeje kugenda aradushikira muri no mwanya. Sinobura kwifuriza ibihe byiza kandi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda no mu bindi bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze. Reka turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa, ndanagusaba upyonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe, reka tubatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma yuko hongeye kugaragara amakuru agendanye n'umwe mu basirikare b'abarundi bivuga ko rero aherutse gufatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse amakuru akaba avuga yuko uyu musirikare yaba yaramaze kugenda nyene arafatwa ubwo yaramaze kugenda arakomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko nubundi uyu musirikare yari wo mu ngabo z'u Burundi, akaba yarafise ipeti rya majoro nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Nubwo bihagaze gutyo kandi igisirikare cy'u Burundi cyaregumiye mu gacerere, ariko no mwanya umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi, Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje kugira ibyo yoba atangaza, akaba yongeye kwiyamiriza abariko baravuga yuko ingabo z'u Burundi ziriko zirafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu byo yavuze rero, yavuze yuko ingabo z'u Burundi ziriko zirarangura amabanga zijejwe ku mapozisiyo yazo akomeza kugenda arashingwa mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Nyamara nubwo avuga ibi ngibi, uyu Gaspard Baratuza ntigeze na rimwe rero nyine aremeza cange nganagaragaza neza yuko nyine hari umusirikare w'u Burundi n'umwe yoba yaraguye muri runo rugamba. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cange ibikomeje kugenda bigaragara, bikaba bikomeza kugenda bisigura ndetse bikanerekana uburyo rero nyine hano mu Burundi ibigendanye no kwita ku basoda bikomeza kugenda bigaragara, ndetse bamwe bakaba bashinze igisirikare cy'u Burundi yuko atamumaro kiriko kiragirira abasirikare b'abarundi muri rusange. Gaspard Baratuza avuze ibingibi mu gihe kumbuga ngurukana bumenyi ariko harahwanwa amasanamu aho umusirikare w'u Burundi afise ipeti rya majoro, akaba yitwa Ndikumana Claude, abagwanyi bo mu muhari M23 abo bahanganye nyine mu ngwano yari irimo irabera muri Kivu y'Amajyepfo bayimufatiyemo nkuko byuma bigaragara. Uyu majoro Ndikumana yarafatiwe mu ngwano yarabereye ahitwa Ikaziba ni ku munsi wejo haheze nyine, ariko kugeza ubu ngubu ntacyo igisirikare cy'u Burundi cyari cyarigeze kirabivuga ko, usibye amajambo ahejeje gutangaza nyene n'uyu Gaspard Baratuza. Amakuru avuga yuko be n'abasirikare yari ayoboye nyene bari kumwe rero n'aba FDLR baragabye igitero ku bagwanye ba M23 nyene ahitwa Ikaziba mu birometero bishika kuri 15 uvuye Inyangezi iri mu marembo y'umujyi wa Bukavu, maze uyu muhari ubaha isomo rikomeye cyane birangira banafashe ari uriya muyobozi. Na makuru kandi akomeza avuga ko rero nyine Ndikumana Claude abarwanyi b'uyu muhari nyine wa M23 baramurashe ukuguru, ubundi abasirikare biwe baramusiga aho M23 yaje gucira mufata. Kugeza ubu ngubu ntacyo igisirikare cy'u Burundi cyari cyarigeze kirabivuga ko, simwe n'abandi bose baragiye barafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nubwo igihugu nubwo nubundi ingabo z'u Burundi ziragwana muri Repubulika y'Intwaro ya Kongo, nubundi inshuro nyinshi zaragiye zirafatwa amatekwa, ariko ntibyemera cyangwa iki gihugu nticyemera, kuko no mu mwaka uheze abasirikare b'u Burundi baragiye barafatirwa muri imirwano bahanganyemo na M23, ariko birangira nyine ata kintu na kimwe baba barabivuzeho cyangwa se ngo babyemere.
Variso Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuze yuko inshuro nyinshi aba bagwanyi bariko barerekanwa ku mbuga nkwaniro canke ku mbuga ngurukana bumenyi ari bamwe mu basirikare bagiye batandukanye na cane bamwe mu basirikare baba nyine ari muri Red Tabara. Ndabibutse Red Tabara no muhari nyine w'abaroberi usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi canke ubutegetsi bwa Gitega ukorera mu mashyamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Variso Ndayishimiye no yajya yemera yuko ari abasirikare biwe bagwa muri iyo ngwano canke bafatirwa mu matekwa. Nubwo kandi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje kuba yogira ibyo atangaza mu ngwano yarabaye kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri w'iki cyumweru ikaziba aho umusirikare yoba yarafatiwe nyine. Iyi ngwano yarabereye n'ubundi muri teritwari ya Warungu ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zibarizwa muri batayo ya 8 n'iya 10 zarahuye n'akazi katazoroheye ndetse zinarakaza ndetse ziranatakaza mu buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru adusumira ngaha kuri Burundi News TV yemeye nuko rero n'ubundi twamenye nuko rero ingabo z'u Burundi n'ubundi zaguye gituma na M23 irazirasa ku buryo rero abenshi muri batayo 10 barishwe naho abandi baca barakomereka bikabije bigeraho rero mu nkomere n'abapfu rero nta numwe wabashije gukugwa aho urugamba rwari rwarabereye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ngira ngo murazi neza yuko uru rugamba twararugarutseho mu maprasiyo amwe namwe, amaprasiyo akomeye cyane yarabaye mu bice bigiye bitandukanye ndetse ngira ngo mwarumvirije ingene umuhari M23 warashije kongera kwigarurira aka gace ka Kiziba nk'uko byoma bigaragara nk'uko bikomeza kugenda bitugeraho. Kandi abamenyesha makuru bacu baramenye yuko M23 yarateye ingabo z'u Burundi iturutse mu mpande nyinshi ndetse igice kimwe cy'ingabo z'uyu muhari kikaba cyaraje cyambaye impuzangano isa n'igisirikare cy'u Burundi ku buryo nyine abarundi bayibeshyemo nyine bagenzi babo bari baje kubaha umusada nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru atugera nuko muri Kivu y'Amajyepfo nyine nuko n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara imboni zimwe na zimwe zihamya ko ibi byaje kuviramo rero ingabo z'u Burundi gukubitwa mu buryo rero batayo ya 10 yasheshejwe n'iyi migwano bitewe nuko rero abenshi bari bayigize baratakaje ubuzima abandi bagakomereka kugeza ku rwego abasirikare bo muri batayo ya 8 yaje rero ije gutanga umusada bananiwe gucikisha imirambo n'inkomere. Ubwo rero nabo rero nyine baraswaga bagakwira imishwaro nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abanyagihugu bamwe rero bari ko barahunga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, bakaba bavuga yuko mbere yuko bahunga barabonye urugamba ruremereye cyane, urugamba ruteye ubwoba, urugamba ruteye amakenga ku buryo rero baravuze yuko ari urugamba rwaraguyemo abasirikare benshi. Amakuru avuga yuko batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ubwo rero yajyaga gutabara iya 10 yisanze M23 yabinjiyemo ndetse yanabagose ihitamo rero gukizwa n'amaguru inyuma yo gusukwaho umuriro w'ibisasu nk'uko bikomeze kugenda bigaragara. Imirwano yabereye muri Kaziba, amakuru avuga yuko Burundi n'ubundi bwayitakarijemo abasirikare benshi barimo 3 bo ku rwego rw'abaofisiye, mu gihe rero abenshi barimo rero Major witwa Ndikumana Claude bamaze kugenda barafata matekwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Uyu nguyu rero nubwo yamaze kugenda arafatwa, igisirikare cy'u Burundi ni gica kirabyemera aho cyama kiravuga yuko gikomeje kugenda kiraterwa impungenge n'amakuru ari karatangwa cange ari karahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, imbuga zimwe na zimwe cyane cyane nk'ama Facebook, ama WhatsApp, ama YouTube ndetse n'ama Twitter, aho rero avuga yuko ari inkuru ziriko n'ubundi zirateye impungenge. Mu misi heze umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza yaravuze yuko izi ngabo z'u Burundi zitajya zitakaza ndetse zihagaze neza ku mapozisiyo yazo, agaca aragaragaza neza yuko nyine nta musirikare w'u Burundi n'umwe atari kararangura ibikorwa jejwe ngaho mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga.
tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa ingabo za leta ya Kongo ziri ku rugamba n'umubare wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zarahawe uburyo rero nkuko rero bitangazwa n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira ya Kongo bisuramo guverineri w'iyo ntara nyuma yo kubonana na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo kuri wa gatatu uheze byari ku nshuro ya kabiri mu byumweru bishika muri bibiri Buramatari Jean Prusi Sadiki yakirwa ikinshasa mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi. Uyu Buramatari wa Kivu y'Amajyepfo yarimuriye ibiro byiwe nyine nga mu gisagara ca Uvira mu nyuma yuko izi ngabo za M23 zimaze kwataka igisagara ca Bukavu kiri muri Kivu y'Amajyepfo ari hasanzwe ari ibiro bya Buramatari. Intara ayobeye kandi umugwa mukuru wayo Bukavu n'ibice bimwe na bimwe byayo biragenzurwa n'umwari M23 n'inyeshyamba za M23. Leta ya Kinshasa une n'ibihugu bimwe na bimwe by'uburengerazuba byama byagiriza igihugu cy'u Rwanda rero ko cyoba gifasha uwo muhari, ariko igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyamagana ibyo ngibyo bivugwa n'ibyo bihugu ndetse niyo miryango imwe n'imwe mpuzamakungu, ahubwo kikavuga yuko kibangamiwe n'umutekano wacyo. Ubu mu gihe rero ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo n'igihugu ca Kongo bikomeje kugenda birifatikanya n'ingabo z'umuhari FDLR wakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1994. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira ya Kongo bivuga yuko nyine Guverineri Prusi yarabwiye Perezida Tshisekedi ku kibazo cy'umutekano cyifashe mu ntara ategeka. Mu ndwi zibiri ziheze ubwo rero yarakirwaga ikinshasa, Buramatari Prusi yaratangaje yuko akorera mu mujyi wa Uvira aho yahungiye nyine avuye Bukavu, kandi ko rero Perezida Tshisekedi yamutegetse gukomeza gutegekera nyine muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi binavuga ko kandi urimo ingabo nyinshi Burundi ziganjemo n'izahunze zirava ikaziba nyine kumva zuko nyine muri ibi bice ariko barabera ingwano iremereye cyane. Nyuma yo kubonana na Perezida ku munsi w'ejo nyine kuwa gatatu, Buramatari Prusi yaravuze ko Perezida Tshisekedi ashyize umuhate mu kugira ngo iyo ntara isubirane ubusugire bwayo, kandi yuko ingabo ubu ngubu zifise uburyo rero zikeneye nk'uko ibiro bya Perezida Felix bibivuga. Asubirwamo rero agira ati uburyo rero bukenewe n'ingabo zacu zirimo kugwana bwaratanzwe. Hagati aho kandi mu ntangiriro z'uku kwezi AFC yarashyizeho Emmanuel Rwihimba Birato nka Buramatari w'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'abamwungirije bashika muri babiri. Umuhari M23 uragenzura ibice bigiye bitandukanye muri teritwari za Warikare, Kabare, Warungu, Uvira ndetse na Mwega nk'uko bigaragara, mu gihe uruhare rwa leta narwo rero rugenzura ibindi bice muri teritwari ya Uvira n'umujyi wa Uvira, Mwega ndetse na Fizi n'ayitwa Shabunda. Buramatari Prusi ayagiye ikinshasa mu gihe muri iyi ndwi havuzwe imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Warungu ndetse na Mwega. Ibimenyeshamakuru byo muri Repubulika Iharanira ya Kongo bivugwa yuko nyuma y'iyo mirwano ikomeye cyane kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri, M23 yarigaruriye ibice birimo Kaziba ni muri Warungu n'imidugudu itandukanye ku misozi ya Itobwe ndetse na Rurambo ni muri teritwari ya Mwega nk'uko byoma bigaragara. Hagati kandi mu kwezi guheze, nyuma yo gufata umujyi muto wa Kamanyora uri mu majyaruguru ya teritwari ya Uvira, umuhari M23 ntiwakomeje iyo nzira y'ikiziba cya Rusizi y'ikibaya cya Rusizi ngo werekeze mu mujyi wa Uvira n'ubundi umujyi wa kabiri muri iyi ntara. Kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi guheze mu kwezi guheze kwa Ruhuhuma, ubwo yari mu nama n'abanyagihugu nyine ibukavu, Colonel Nanga ukuriye AFC yaratangaje ko mu misozi mike rero bazofata umujyi wa Uvira cyangwa se wa Kamituga, umujyi mutwe uzwi mu bucuruzi n'amabuye y'agaciro muri teritwari ya Mwega, ari byo bice bazoca barakurikizaho. Ingwano yarakurikiyeho mu byumweru bike biheze yaravuzwe mu nzira n'ubundi igana iburengerazuba muri sheferi ya Kaziba muri teritwari ya Warungu na vuba hanga mu misozi ya Itobwe ndetse na Rurambo muri teritwari ya Mwega. Amasoko agiye atandukanye y'amakuru yemeza yuko ingwano yo muri iki cyumweru muri ibyo bice yaratumye abanyagihugu babarirwa mu bihumbi bava mu byabo bagaca barahunga.
Icyizere cyo guhagarara rero n'ubundi kw'imigwano ubu ngubu gihanzwe ibiganiro bishobora guhuza umuhari M23 n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, ngo rivuga yuko bizotangura mu ndwi itaha uko bizama bigaragara. Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi, yarabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yuko leta yakiriye ubutumire bwa Angola ariko itemeje niba rero n'ubundi izoca yitabira ivyo biganiro. M23 mu matangazo yayo ya mbere yarakomeje gusaba ko rero yarakomeje gusaba no kwerekana yuko yifuza ibiganiro na leta ya Kinshasa, ivuga ko ariyo nzira yokemura ibibazo bigendanye n'amatati bikomeje kugenda bigaragara. Leta ya Kinshasa yamagana ivyo bigendanye n'ibiganiro, ndetse kenshi Perezida Tshisekedi yaragiye byamaganira kure, akavuga yuko uko bizogenda kose adateze guca n'ubundi araganira n'umuhari M23, akavuga yuko uko bizogenda kose azoca arafata ingingo iremereye cyane, akazaca aravuga yuko azoganira n'abandi ariko atazaganira n'uwo muhari M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugera muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza ingene ibintu bikomeje kugenda biramira cyangwa se uburyo ibintu bikomeje kugenda birifata. Amakuru yihuta aravuga yuko umuhari M23 ushobora n'ubundi gukomereza no mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye. Mu kiganiro n'ubundi umwe mu babaye umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi